Mahoro mwebwe mwese mudukurikira kaze murano makuru tubashikiriza muradutunga ivyuma ntibisezerana ano makuru tuyahera ku ngingo nkuru ziyagize ibisata bitandukanye vya leta biravugwa ko vyakoresheje nabi uburyo leta iba yatanze bikaba bibonekera mu cegeranyo ca sentare yubahiriza amatungo ya leta cyo mu 2022 cerekana ingene imigambi ya leta yashizwe mu ngiro bikaba vyashikirijwe imbere y'inama nshingamateka kuri uyu wa mbere ibiciro by'ibintu byankenerwa ngo bidasiba kuduga biriko biratuma ubuzima bw'abanyagihugu cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura butoroha abaganiriye na bagenzi bacu bamenyesha ko bananizwa nuko n'ubushobozi bwo kugura bwabo butisununuye bagasaba leta gutunganya ukundi iby'ibyo biciro kugira bashobore kubaho murabikurikira mu kanya nido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa nayimejeje kwibabwira bamwe mu banyagihugu ba mu gisagara ca Bujumbura bayaze na televiziyo Isanganiro baridogera ko ibiciro by'ibintu byankenerwa harimo kwiyunguruza bidasiba kuduga muri no minsi ivyo bikaba mu gihe n'ubushobozi bwabo nabwo budatera bwisununura basaba leta gutunganya neza ibijanye n'ibiciro kugira bashobore kubaho batekanye. Abona nk'ikiro cy'umuceri kigeze ku mafaranga 2450. Nukuri twebwe turateseje abanyagihugu cyane bato kweri turateseje. Ikiro c'ifu kigwa amafaranga 2300. Nukuri ibintu byarajimbye biragora biranatugora twe dukorera gasara ni gatoyi ntidukwirwa mu bana Hariho tuguma duhangayika kunyene. Hariho ukuntu bivanye n'ukuntu nahora mfungura ubwa mbere ariko ubu bidakunda nkuko mfungura nkuko nahora. Kurabona nk'ubu restaurant mu bisanzwe urashobora kurya nko ku 1000 naho bivuye n'ahantu hazimvye ariko urumva kagashahara ntikaba gakwiye neza bivanye n'ukuntu bubayeho n'ukuntu bupanze n'abantu mubanye. Imbere waratwara ibihumbi 10 karonka ico suma umuryango karara ufunguye abana bakarya ariko urashobora gutwara ibihumbi 10 bigahera atakintu ubona usumyemwo tukabona rero n'udufaranga tugenda turonka kandi sitwe twenyene abanyagihugu bato turahangayitse. Twasaba nyene leta iraba ukuntu byohinduka hanyuma ibiciro bigabanuke kugira dushobora natwe gukora akazi tubana nyene ko turiko turakora. Saba leta ko yogabanya ibiciro abanyagihugu bato tukoroherwa gusuma dufaranga turonse tukaronka iso tudusumisa. Leta yora bikaturaba katugirira ikigongwe kuko twebwe abanyagihugu bato nitwe tuhasinzikariye nitwe tuguma duhura n'ibibazo twe tuguma duhura n'ingorane inzara ntihera mu miryango kandi tubona tuserura amaboko yacu dutanga ingufu zacu tukarondera ariko ico udufaranga turonka nta kintu leta yora bikadufasha bakagabanya ibiciro kugira ngo natwe bato tworoherwe natwe tugira ubuzima. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi we asaba abarundi kumurabira ko akarorero kugira ngo ibiciro bigabanuke mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'abamenyesha amakuru mu mpera z'umwaka uheze. Evariste Ndayishimiye avuga ko bimugora kumenya uko ibiciro vyifashe ku isoko kuko yikora ku mwimbu wiwe ariko arahamagarira abajejwe ubudandaji gushinga ibiciro vy'ibidandazwa mu Burundi. Abidoga ngo ibintu birazimvye genda mu vyironderere. None je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye, ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise, ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise. Cenja muri stock wanje. Jewe ndafise nk'ubu itoni irenga ya mire, ndafise itoni zingahe ibiyoba, ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya, ndafise ibiharage muri stock, ndafise umuceri muri stock. Nece nkandazi ko bizimvye. None no bimenya gute?
ndanoimenya none mweho ni kubera iki mutogira nkuko kubera iki mutogira uko ibi bintu tuze turakanura tubone ko dushobora gukora ikintu ndongozi umwanya turawufise ntimuze mubeshe dukore dutangiye akaruriro mu bene gihugu badukurikire ibi by'ubuzima buzimvye muzobona buzimbutse mutazi ingene vyagenze kubera natwe twashize mu kuboko muri production burya ingorane hari ni umuntu avyuka agagira ibiciro uko yishakira reka rero dusabe abo mu bushikirangaje bw'ubudandaji commerce intérieur nibicara ibintu byose babihibeye akaguhenda ngo urumva ngo amadevize ngo kwera yazimvye ngo reka nce nzimba gaca gwizana gatanu bijya byose mugabo hajya andazi ingene bizogabanuka burya twofata ntibunguke ayo mahera ntibayatware bagaca bayatangamwe amakori mu bushikirangaje bw'ubutunzi nibabe bavyumva umuntu ashatse kugurisha ikintu menshi genda murabe kudo production muce mumukubita ajya yari yivye abende gihugu acashya mu kirega ca leta aje kububakira amabarabara. Ano makuru twabateguriye harabandanya bamwe mu bashinga amateka barasaba umushikiranganje ajejwe ubutunzi kuza gusigura ikoreshwa ry'amafaranga aronswa ubushikiranganje n'ibisata bitandukanye babivuze inyuma yaho sentare yubahiriza amatungo ya leta ishikirije inama nshinga mateka icegeranyo c'ibihumbi 2022 cerekana ishigwa mu ngiro ry'imigambi ya leta. Ico cegeranyo kikaba cerekanye ko ibisata bitandukanye vyaranzwe no gukoresha ukutariko uburyo leta iba yatanze. Ni nkuru tubaza Lydia Gahimbare. Muri ico cegeranyo ubushikiranganje butatu bwagendewe na sentare yubahiriza amatungo ya leta n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubw'indero hamwe n'ubw'amagara y'abantu amakomine ndwi yo mu buraruko bw'igihugu nayo nyene yaragendewe amavuriro 4 iryo mu Cibitoke Imuramvya Imuyinga hamwe no mu ntara ya Rumonge nayo nyene yaragendewe. Tumwe mu tunenge twibonekeje no kuterekana itunganywa neza ry'amafaranga ibijanye n'uburusho ivyo bita exoneration mu gifaransa amakori atozwa mu makomine ariko niherekana urutonde rw'abayatanze haba muri aya ministere haba mu makomune haba mu mahopito haba kuri iki kintu kuri iyi fond commun de riposte contre le Covid Cour des comptes yagiye iraraba bitagenze neza ibivuga. La Cour des comptes yabonye ko le montant des prévisions des exonérations yavuye kuri 18 milliards de francs ija kuri 80 milliards de francs muri uwo mwaka nyene, alors que leur niveau d'exécution des années antérieures est supérieur à son montant. Aha nukuvuga yuko ama exoneration mu mwaka uri imbere w'iri tegeko turiko turiga yari 18 milliards, hanyuma baraduza ama 2021-2022 bashira kuri 80 milliards. Mugabo Cour des comptes igiye kuraba icisanga amadone yahawe na OBR yerekana yuko les exonérations zabaye exécutées à hauteur de 134 milliards 378 millions 648 399 francs. Murumva yuko habaye ingorane kuko ivyari muri iyi loi ya 2021-2022 amadone yarimwo ntiyahura n'ivyo OBR yatanze, bigaca rero bigorana kumenya exactement le montant qui était alloué aux exonérations. Ico cegeranyo kikaba cerekanye kandi ko mugihe abashinga amateka baba bariko bariga integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha buri mwaka ubushikiranganje bujerwe ikigega ntibwigera bwerekana canke ngo buvuga amafaranga haba yasigaye mu kigega. Iyi irregularité ijanye nuko igihe cose hagomba kwigwa projet de loi de finance y'umwaka ukurikira uwaheze ntibigera berekana rehorika z'amahera yasigaye ku mwaka w'imbere. Kuri ivyo bamwe mu bashinga amateka bakaba basavye ko umushikiranganje ajeje ikigega ca leta yo kwishikira mu nama shinga amateka gusigura ibijanye n'ishigwa mu ngiro ryo gukoresha amafaranga leta itanga buri mwaka kuko ari bwo bumenyesha integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka. Kuri ivyo byose bitagenda neza sentare yubahiriza amatungo ya leta ikaba imenyesha ko atabushobozi ifise bwo guhana ababa
vyagaragaye ko bakoresheje nabi uburyo bwa leta. Inama nshingamateka ikaba yatanze intererano ko hobaho mu bisata byose gukoresha ubuhinga bwa none ico bita digitalisation muri Gifaransa, gukurikirana neza ikoreshwa ry'amafaranga leta itanga budget programme, gushiraho igitabo c'amategeko kugira ngo ishirwa mu ngiro ry'imigambi ya leta bikoregwe ku muco, gukorera hamwe n'abajeje guharura amafaranga bo mushikiranganje bujeje kwiga ca leta hamwe n'abaharura amafaranga baba bari mu bisata bitandukanye. Akoze Lydia Gahimbare, ishirahamwe ntabariza naryo gitaho ineza y'abafungwa n'imiryango yabo rirasaba leta gutegekanya imodokari yagenewe kunguruza abanyororo b'abakenyezi. Jean-Marie Nshimirimana rirongoye asigura ko iyo bagiye kuburana bari mu modoka imwe n'abanyororo b'abagabo bashobora kubahungabaniriza agateka kabo. Akaba yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru mu ndwi iheze. Ubwa mbere hoho kubona abapfasoni bagendera hamwe n'abagabo birababaje. Turazi yuko abapfasoni bari fragile kandi by'ukuri bagiye mwiyo ntambabazi, ndanababwire ko ijya modoka yitwa ntambabazi, birababaje. Mugabo rero twe tukavuga tuti leta yoshiraho uburyo bw'uko abanyororo b'abapfasoni bagiye kuburana bogenda mu moduga wabo kuko ni hagateka kabo ko bakubahirijwe. Mugabo bakiri kubwe n'abagabo, murazi yuko mu gupfungwa haba hari abantu bavuye imihingo yose, harimo abanywarumogi, hari abatagira ico bibanga. Birumvikana rero umuntu muri mwikamyo imwe ko ashobora no kugukora ahashaka, ariko ukaba wumva ko abahohoteye ako gateka kuwo mupfasoni. Rero twe tukavuga tuti na uretse nabo bapfasoni uburyo abaja kuburana bagendamo biratubabaza, kuko murabona ijya kamyo ntiyari ikwiye kujamwo abantu bagifise impwemu. Ejo bazopfungwa bazova mwako gasho bakaba bashikiranganje bakaba ba guverineri. Iyumvira umuntu ejo ni mwahura mwabonanye ari mwikamyo, numubabaro. Mugabo rero twe tukavuga tuti tubiravye mu bindi bihugu leta niyemange ivuge yuko hari ibigoye ibi bintu cyane cyane ivyo tuvyekeza ku mushikiranganje w'ubutungane, ikibazo cyuko abantu bofatwa bari mu mabohero by'ukuri habe akarusho kuruta ukumanga bapakiye nk'uko umuntu yopakira indagara. Amakuru twabateguriye kuri uno munsi akaba ari hano tuyasozereye. Ndabashimiye mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira, ndabifuriza no kugira ibihe byiza.